uriko urategura mariage cyangwa urundi rubanza ugeze igihe cyo guhiga abafata amasanamu ni vyiza kuko vyongera agaciro kurusha. Niba ugeze igihe cyo guhiga abakameramani itonde udahura n'abarupigapiga bakakononera urubanza. Aho ndakurangiye bafata amasanamu ku rwego ruhanitse ni muri Sky Media. Bakaruhariwe mu gufata amasanamu bakabigira umwuga, bafise uburambe mu gufata amasanamu y'imanza z'ubukwe, inama, anniversaire n'ibindi birori, clip za video, amadocumentaire ndetse no gukora publicité. Barafotora ifoto za karangamuntu, bagakora invitation za mariage, amabaje, carte de visite n'ibindi bijanye na design. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo bijanye n'igihe ndetse bakanabafasha no kwamamaza ibihangano vyabo ku mbuga za Sky Media. Ico basumbije abandi nuko muri Sky Media bagukorera urubanza bivanye n'uburyo ufise. Amasanamu yawe bakayakubikira kuri internet maze ugasezerana n'ikibazo cyo kuyatakaza. Iyo ukoranye nabo inshuro zibiri, ku nshuro ya gatatu bakugabaniriza 20% Dukorera Muyinga centre kwibarabara rya Kizungu uciye kuri 09 ugana kuri hoteli ya Rakasa. Ku bindi bisobanuro wohamagara kuri 68 ubusa 41 124 canke 69 115 524. Wotemberera ku mbuga za Sky Media Burundi kuri Facebook no kuri YouTube canke ukatwandikira kuri email skymedia b2@gmail.com.